Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi twongera tunusubira kubashimira bimwe by'imva mutima kuntu mwabanye natwe, kuntu mudahengeshanya kudutera intege, nukuri ndabashimira Imana cyane cyane cyane. Imana ibampezagirire. Rero uyu munsi mbere ko tutangura kuganira, ngo tuganire icyo Imana yase ku mutima wanje, nagira nkuko dora tubigenza tubanze dusenge. Murengeze ubugingo bwacu, ntiturambirwa kuguha icubahiro no kugushimira ibyiza ntangere udukorera ku munsi ku munsi. Mwami wanje, Imana yanje, tugeze mu mpera z'umwaka, wabanye natwe, waraturinze, waraturindiye abacu, waratugwaniye intambara izo twabonye nizo tutabonye. Mwami Imana, wakoze ibikomeye, turabizi neza. Ntidukekeranya urukundo rwawe, ntidukekeranya gukora kwawe, ntidukekeranya ibyizo dukorera. Twarakubonye rero muvyeyi mwiza, none tuzanye amashimwe imbere yawe, tukubwira ngo uri gitangaza, tukubwira ngo uri mwiza, tukubwira ngo nta usa nawe, nta uringaniye nawe, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Rero Mwami Imana, wakira amashimwe y'abana bawe. Ndabizi neza ko benshi bariko baragushima, bavuga ibitangaza wabakoreye. Uhimbazwe kandi ushimagizwe muri byose na hose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo hari inshumbushanyo kubihanganya. Haleluya. Hari inshumbushanyo, umuntu yihangana arabona ibyiza. Mugabo ikintu nabonye umwansi akora mu bugingo bwacu, adutera kwiheba, adutera kurambirwa, ibintu tukabivamo n'ingoga. Ariko umuntu yihanganye, Imana ntishobora kumutererana, Imana ntishobora kumwirengagiza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yobu. Turasoma igice ca 42, turasoma kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'17. Haravuga ngo Imana ishumbusha Yobu ibyo yabuze. Yobu agisengera bagenzi biwe, Uhoraho amusubiza uko yari ameze kera, amushumbusha ibingana n'ibyo yari afise incuro kabiri. Maze abo bavukana bose baraza, n'abashiki biwe bose n'abari bazinanye nawe bose ubwa mbere, basangirira nawe mu nzu yiwe, baje kumugarukirako no kumvira no kumwirura kubw'ibyago byose Uhoraho yari yaramuteje. Umuntu wese amuha ihera ryitwa kesita n'impeta y'inzahabu. Nuko Uhoraho aha Yobu umugisha mu gihe ca nyuma kuruta icya mbere. Aronka intama 14,000, ingamiya 6,000, inka zirima 2,000, indogoba zivyara 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere amwita Yemima, uwa kabiri amwita Kesiya, uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. Kandi mu gihugu cose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu. Nuko se abaraga hamwe n'abasaza babo. Hanyuma y'ivyo Yobu amara imyaka 140, abona abana biwe n'abuzukuru wiwe gushitsa no kubuzukuruza. Nuko Yobu arapfa yisaziye ageze mu zabukuru. Amen. Inkuru ya Yobu ngira ngo nta muntu atayizi. N'umwana mutoyi ngira inkuru arayizi, ko yari umuntu w'umugororotsi. Yari umuntu w'umugororotsi, mugabo ahura n'ibyago bikomeye mu buzima bwiwe. Nta muntu ndumva numwe kwisi yababaye nkuko Yobu yababajwe. Yobu yarababaye biteye ubwoba. Yego hariho n'abandi bagira imibabaro, bahura n'ibyago bitandukanye kandi bibabaje, ariko wewe byaje ari gitangaza. Urabona kuba ufise abana 10 bagapfira umunsi umwe. Ubundi urashobora kubura umwana uyu mwaka, ubundi bakagenda basi buhoro. Mugabo we Yobu we abana be bapfiriye umunsi umwe.
Yobu yari umutunzi wa mbere mu gihugu cy'iwabo, ariko igitondo kimwe abyuka ari umukene wa nyuma abaho. Ntibyagiye buhoro buhoro, byagiriye umunsi umwe. Yobu yari umuntu mwiza, asa neza, yubashwe. Abyuka igitondo kimwe yabaye umuntu agwaye ngo wihute umubiri wose, ngo ntiyashobora no kuyagarisha inzara ziwe, yakoresha urujo kubera mu nzara hari ibihute. Amagara amuvako igitondo kimwe, abagenzi barashira bose. Yobu yitwa umunyabyaha, Yobu nta zina atiswe, ariko icyo nakundiye Yobu, haleluya, ari nacyo gituma natwe uyu munsi mu ntambara turiko turacamo mu buzima bwacu dukwiye kwihangana, haleluya, tukarindira Imana ikikora mu buzima bwacu. Yobu ibyamuciye intege byose, ibyaje kumubabaza byose, yagumye ashima Imana, haleluya, yagumye ashima Imana. Aravuga ati jewe Yobu navuye mu nda ya mama ndi gusa, ntaco nazanye, ati niko nzosubirayo ntaco ntwaye, haleluya, ngo ari ku izina ry'Imana yanjye rigira iki, rishigwe hejuru. Bantu b'Imana, iri jambo rikwigisha nanjye rinyigishe, haleluya, ijambo rikwigisha nanjye rinyigishe, kandi ritwigishe mu madomene yose. Uyu munsi umuntu arahura n'ikibazo, aho gufukama ngo asenge arangamize iyi nyishiva, icyo akora ni giki, benshi baca bigwanira. Nanjye sinikuremwo, ugasanga umuntu ariko arigwanira kandi azi neza ko atambaraga afise zo kwigwanira, kuko Imana yacu yatubwiye neza yeruye ati ntambara muzinzanire, haleluya. Ibyo mucamo ni mubihege, kuko ingata yanyu iraremereye, akiyangira hahutse, ati zana imitwaro yanyu kuri jewe, haleluya. Ariko uyu munsi dushaka kwikorera imitwaro tudashobora kwitura, kandi iyo turiko twikorera imitwaro tudashobora kwitura iratuvuna kandi ikatuza gushika mu mugisha wacu, haleluya. Yobu wewe arabimenya neza, ati iyi ntambara ntaye no kwigwanira, aguma hanze amaso Imana, haleluya, aguma hanze amaso iki, aguma hanze amaso Imana, ahubwo akaguma anishira ku munzana akaraba ahantu yoba yaratirimutse, bigatuma ahura n'ibyo. Mugabo ngo asanga nta kintu na kimwe kibi yigeze akora, haleluya, aremeshwa n'ico. Rero natwe bantu b'Imana, ibyago nibabona biguteye ukabuze ko atari wewe uri kurabizana, reka kugira ubwoba, ahubwo wewe hanga amaso Imana, urabe ishuri Imana igomba kukwigishiriza muri ibyo bintu, haleluya, haleluya, kuko Imana yacu iducisha mu nzira igomba kugira idehingura mwabishaka, haleluya, haleluya, iducisha mu nzira igomba yo kugira ngo idukuremwo abigomba, haleluya. Mu byabaye byose Imana yagumye ishingira intahe Yobu, yaramushingira intahe, kuko yaramwirasi imbere ya Satani, aravuga ati wabonye umusabyi wanje. Urumva Satani murazi ngene yagiye amusaba, murabizi siniyo kwigwa ndabisubiramo, ariko ico nshaka ko twiga uyu munsi ni giki, bantu b'Imana, twige kwihangana. Uyu munsi ibintu byinshi birapfa kubera tubuze kwihangana. Aho mubona n'uyu munsi ingo ziko zirasambuka ku bwinshi, habuze kwihangana, habuze kwihangana. Kandi umwasi nawe ikintu adukuramo cambere, adukuramo icyamwa cyo kwihangana. Kandi niho ibintu byose bizirikiye, niho umugisha wose uzirikiye. Rero Satani agukuyemo ikintu gikomeye cyo kwihangana, agukoresha ibyo ashaka byose. Mugabo igihe ufise icyo cyamwa cyo kwihangana muri wewe, biramugora ingene agushikira ngo agusambure, haleluya, haleluya. Kuko igihe wihangana, iyo n'umuntu atekanya akihangana, ariyumvira n'ikintu akwiye gukora kugira ngo ave muri iyo situation arimo.
mugihe gihe uri kurasaragurika uri kurarira uri na mpemu yera ntushobora kumwumva ntushobora kumva ijwi ry'Imana rishobora kukongorera rikubwire ingene ukwiye kwifata muri iyo situation urimo. Haleluya, haleluya. Yobu Imana igira iki? Imana ngo iramushumbusha. Abari baramwibagiye, ariko urashobora kumva je natangaye ngo maze ngo abo bavukana bose baraza. Murumva, abo bavukana bose baraza, n'abashikiwe bose, n'abari bazana nawe bose ubwa mbere, basangira nawe mu nzu yiwe, baje kumugarukirako no kumwirura kubw'ibyago byose Uhoraho yari yaramuteje. Murumva, mwiyumvire ushika naho umuryango abavukanye we bavukana mu nda bamwibagira, barumva ibyo byago byose. Turabonye ko ngo niho bari bakiza. Mbega hari haheze igihe kingana gute? Bibiliya ntipresiza neza umwanya Yobu yamaze muri iki kigeragezo, mugabo ibyo ari byo byose cy'igihe gitoya, ariko ntibigeze baza. Murumva ko Yobu yihanganye ku rugezo rurenze. Uranagupfusha kubura ibyawe ukaburana n'umuvukanya gushikako, ariko Yobu aguma hanze amaso Imana. Haleluya, haleluya. Aguma hanze amaso Imana kuko azi neza ati ibi byago nta wundi yabinteje, nta wundi yemeye ko bishikako, ni Imana yavyemeye. Reko ariyo yavyemeye, reka ntegereze ndabe ikivamo. Haleluya. Yobu arategereza. Bantu b'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, twige gutegereza, twige kurindira. Haleluya. Twige kurindira. Nta muntu n'umwe yarindiriye Imana yahemukiye, ntawe nzi. Impera n'imperuka, ibyiza biraza. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikuranye ibihe. Haleluya. Rero igihe uri muri ico gihe kibi gikomeye, ntumenye guhanga amaso, ntumenye gufukama, ntumenye ingene witwara, umwasi aragutsinda. Kwa kandi uwo ni wo mugambi w'umwasi. Haleluya. Ngo bamuzanira iki? Ngo bamuzanira, umwe wese amuzanira ibintu ngo Yobu twabonye ibintu yaronse uko bingana, ngo yaronse incuro zibiri z'ibyo yari afise. Kubera iki? Ingaruka yo kwihangana uhabwa umugisha ugeretse ku wundi. Haleluya. Yobu ngo ahabwa incuro zibiri ubutunzi yari afise, kandi twabonye ko mu gihugu ciwabo yari umutunzi wa mbere. Haleluya. Ngo hama ngo abyara ngo abana ngo beza cyane, beza cyane. Ngo nta muri gihugu ciwabo ngo nta muntu yari afise abana basa n'abayobo. Rero muntu w'Imana, ibivuye mu kuboko k'Uhoraho ni vyiza. Abantu b'Imana, iga kwihangana. Mumenye ko umwasi aratuzi, arazi intege nke zawe, arazi intege nke zanje, arazi ahaca kugira ngo ashobore kunshikira, ariko wisengere. Haleluya. Wisengere no muri ibyo uhakomerere. Haleluya. No muri ibyo bikomeye uhakomerere kugira ngo ushumbushwe incuro zibiri. Haleluya. Kuko Imana ije kugushumbusha ntiguhari imwe wa kabiri. Haleluya. Rero mwige kwihangana. Umwasi nta kindi adukura kwihangana, ariko ndagusengera nanje nisengera ngo nukuri imbaraga z'Imana zikumanukemo, nanje zimanukemo. Twihangane ibigerageza. Imana nta kinanira, igihe cyayo kigeze irazi kabikora, kandi ntushobora kuyitegeka, ikorera ishakiye. Rero wowe ugiye utarindira ico gihe c'Imana, haleluya, urumva uratakaza. Umuhombe toujours aba ari wewe. Ugasanga umuntu mujewe umugabo yagize ibi, ugasanga urugura rutaye, cyangwa ugasanga umugore wanje yagize ibi, nawe urasaze. Iga kwihangana, iga kwihanganiranira. Haleluya. Kuko idashoboye kwihanganira uwo mubana cyangwa uwo mukorana mu kazi, utakaza byinshi, utakaza byinshi. Yobu yarihanganye yunguka byinshi. Haleluya. Iyo asaragurika agatuka Imana akagira iki? Aba yarapfuye.
Satani baramunize ariko kubera yagumye yihangana uburinzi bw'Imana no muri izo ngorane bwagumye kuri yo kuko muribuka ko yabwiye Satani ndakwemereye ubutunzi ngubwo ndabuguhaye amagara yiwe ndayaguhaye mugabo ubugingo bwiwe ntukoreko. Haleluya. Kubera Imana ubugingo yari bufashe. Haleluya. Ubugingo yari bufashe. Rero nawe ndagutera intege muntu w'Imana ibyo uri kuracamwo humura. Turafise Imana itubereye maso. Turafise Imana yirahiye kwitazokwigera ihemukira umuntu wayo. Haleluya. Haleluya. Dawidi aravuga ngo nari umusore none ndashaje ngo sinigeze mbonaho umugororotsi arekwa canke ngo uruvyaro rwiwe rusabirize. Rero ni waguma uri umugororotsi Imana ntizokureka. Ntizokureka, ntizogutererana, izoguma hafi yawe. Nico nkwifurije muntu w'Imana kwihangana. Inshumbusho irahari kubihanganya. Imana yo mwijuru ibampezagirira. Muremyi w'ijuru n'isi uri gitangaza nyaguhoraho. Ijambo ryawe n'umutuvura. Ijambo ryawe n'ubushobozi. Ari naco gituma nsenga buri mutugende unywa abantu benshi kugira ngo abari bihebuye bakomezwe n'iri jambo. Twigire ku mukozi w'Imana Yobu yihanganiye ibigeragezo biteye ubwoba kandi imperuka yaronse byiza nawe aranezerwa kandi apfa yisaziye abonye abuzukuru n'abuzukuruza araryama arasinzira kuko yubasha Imana. None mukunzi mwiza nasengera na bene data bose mwami nukuri dukomereye mu bitugerageza ko tuzi neza ko abihanganye bagirirwa neza imisi yose. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.